na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzoyimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona ndamubaza je mbwira wewe rosuruse yawe do finasema Pere ku mukuru w'igihugu ko narimwe ndamaze kubona ko tabihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza tukibona abadandaza muri leta tukibona abadandaza b'abasirikare tukibona abadandaza b'abapolisi menya yuko ikintu bitaramvirone des favorable des affaires dashoboka ikindi naco nuko leta yosubizaho yangingo yo gukuraho amatukutuku kinga n'amamoto bayikureho kuko neganda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa kwisi genda umuntu agenda isi nta namwe kwisi ndabona afatwa ingingo nkaziya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abagihuza amateka kuva mu gacerere barimo namba mu vyukuri bazi bemera ko batuwe n'abanyagihugu bave mu gacerere barimo batanga ijambo twofatira bazuba bakoranye n'ikibazo kiduga y'ibiciro na kino gihugu na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzoyimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona ndamubaza je mbwira wewe rosuruse yawe do finasema none tubwira abantu batumva amatwa zibiye bimeze gutyo biragoye gusigura by'ukuri naha rero twebwe tubona yuko mugabo umuntu ugomba kumubwira ukoresha icyaka mfite mu gifaransa la franchise urabizi la franchise c'est le contraire y'ikintu bita la glorification des émotions kunezereza ibigumbagumba twebwe tubwiza ukuri abantu bavyumve umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe yibaza ngo ariko akora neza mugatari ko akora neza nico gituma la franchise kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva ariko no ku muntu agomba guhinduka kuko ari umuntu atagomba kumva kandi atagomba no guhinduka umusuma yiba none utarima ntukore nta na kimwe akora yirirwa yererera ngaho mwibarabara gusa kuja ku maradiyo la vieshe nico cyonyene niko kazafise usanga ari kujya hoho akenya kiriko noneho nta kenya n'umutunzi umuntu yifitiye inzu mwirohero yiwe kandi ga muri 2005 yari nciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turazinanya hamwe mumenye ujya ari ku rugamba wo kugwanya igihugu guerre psychologique ari kuri guerre psychologique ujya ndabizi je ntimuze ko ndumugwanye none umunyu nubwa mbere kuva Burundi kwitwa Burundi umunyu duze nubwa mbere umunyu waduze 120 kwijana hanyuma ibitoro aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro makino gihugu ari kibazo aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu mastation bagacaza kwitana za parallel murabizi neza ko ari amasoko ubuyaje twafatiye ku isoko mu Nyamitanga ubu ni officiel mwese murabizi mu meza naheze iritiro kimwe bitanga mbago ari kibuni iritiro ni nusu cyagugu 2018 ubu kigwa 30 hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana isukari yaduze 185 kwijana ibifumbire murabizi neza ko ikintu bita ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu uno munsi mu gihugu cyose aba ivyo bimwe bita gupirika no kuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallel yaduze ifumbire yitwa imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8 inzahabu igarama y'inzahabu yaduze amajana 316 n'ibice 6 kwijana hanyuma ifarine y'ingano yaduze 23 kwijana umukate waduze 100 kwijana aho ni mu mezi ane muze murabiraba neza razwari kandi mukavuga mu bwana
ivyo bintu ntivyahora biduga nukuri ntivyahora biduga byadujana kuyijana nukubivuga abanywa inzoga muzorabe jewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga bavuga yuko mu bubare zaduze ku 36 kwijana iyo ni Amstel ku isoko parallele hanyuma Primus yaduze mu 6 kwijana Ifana yaduze mu 56 n'ibice 2 kwijana gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha baba baja ku maziko baba hehe imanza yaduze amajana 2 kwijana iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze amajana 233 kwijana hanyuma gupanga twafatiye ku manu zenya urumva nibiciro twagiye kurondera dufatiye kuvyo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezane aheze twe tugenda kuraba ibiciro bihari ubu twasanze mu hajya bita standing donc moyen standing tuko twagize ya moyenne twasanze inzu isanzwe chambre na salon yaduze ijana kwijana ni ya de chambre na salon nuko nyene niko vyagenze ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane aho kuduga ijana kwijana yaduze ijana 50 kwijana dufatiye ku mantuze nyakumatohoza twagize hanyuma ibijanye no kwiyunguruza aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati ku bintu byo kwiyunguruza ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha uno munsi taxi ni 50 abamuze kuzifata uba wihuta mugabo ubu bagiramwe byo guterateranya mugabo navyone byaraduze twasanze rero iyo transport yaduze amajana 4 kwijana hanyuma ruguru ibintu byo kwiyunguruza ruguru ukiza imana ukaronka imodoka usanga amafaranga yavuye kuri yari nko kuri rimwe ashaja kuri kabiri donc ni simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays ikirato umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze ijana 50 kwijana ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze hanyuma gashati gasanzwe kajya gasanzwe n'ishati yaho uri kugura 150 ubu uyigwa 50 nukuvuga yaduze ijana kwijana ibi bintu rero murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu iki kimwe kimwe twita inflation généralisée cyangwa la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaje none bakurike nafuba atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe no kuri byananiye ndemeye atanga imihoho hanyuma tweze byigwe cyane leta yose itanga imihoho kuko nivyijejwe twumvikane erega ni courage jewe mbiburaya iyo umuntu bimunaniye kintu cyerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ivyo bintu byamunaniye kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu gica kibura bafuma bagaruka mugabo bakagaruka bavuga bati tuzanye amaraso mashasha tuzanye ibindi byumviro bishasha niko bigenda mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako kubera kiya kintu bakurako bafungura bica bigora rero nukuri twagomba mu ncamake tuvuge ibintu tubona yuko leta yokora kugira ngo ibi bintu bihagarare nitubwira leta gusa natwe turibwira tugira tugarukane agaciro kiharaje Burundi ayo mwabande mwaca mukoma amashi none mushaka ko riguma ritagira agaciro umva mwe mushaka ko riguma ritagira agaciro turarigarukana agaciro karyo kandi mwese muzavuga muti ivyo yavuze ngibi je ndabivuze mwese mukoranye Imana ni cyabona kabisa
igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru ni kibazo c'amadovize kena ry'amafaranga y'agaciro ni kibazo kijanye n'umwimbu muke nivyo bintu bibiri hakacazi gira gatatu rero ba bantu b'umwina bafise inguvu n'udukeya tubonetse bashaka twigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere kuko murabizi mwa kino gihugu no munsi nitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne wese murabizi. Classe moyenne ni ba bantu bashobora kuronka kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni gihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kuronka kikumunsi bitamugoye, agashobora kuronka gahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora no kwivuza bitamugoye. Erega rero mwumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka bari. Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashinga amateka bari. Barihe bantu b'Imana shengero muri hano. Ingingo ya 39 y'ibwizwa shingiro. N'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'ama convention ubundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvira abantu badashobora kwivuza numva ivyo bintu bisha bigenda gute kuko ndako ndava ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kibaho ata classe moyenne kiriho rero navuze ibintu bigize classe moyenne bica bigora kuduza umwimbu ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora bajya ntibakorera president bajya ntibakorera umushikiranganje bajya bakora abanyagihugu kuko ndabigarutseko bajya bahembwa amakuru n'amatagisi yacu y'abanyagihugu tubavyumve n'umukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amategeko y'abanyagihugu twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira iki tubabaje turafise ubwo burenganzira kuko hari gihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo le pays a crise il faut ko tuvyumvikana igihugu kiri muri crise économique igihugu kiri muri crise économique iyumvire tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kuyunguza abantu badashobora kuzana ibintu umuntu wiheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo uyo mwavu nagenda babwire ko twarona ingene tukura mu kibanzo urimo kugira ngo ushike turabura kopo imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane twayishima 500 none muvye ibintu byo genda gute nico gituma dusavye abashinga amateka dusavye inzego ikindi naco muhuza mbega umuhuza ari yagiye umuhuza yagiye mugane murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abene gihugu na leta umuhuza ari c'est pas possible byo biye erega n'umuntu nagiye ndavyibuza sijya modoka bagendamo bijya bitoro bakonsoma ajya amafaranga bafungura ajya amazu barimo n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ndabwiruseko bavyumve ndazi ko ibintu hari abantu bijya mu matwi mugabo nta kundi mucamake ibintu tubona byo gukorwa ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro vyiwe ayisubiza aho yahora yigenge kugira ngo no tudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko ntibize biratwagwa n'abifise gusa kuko nivyo bihari byo tubona ico ni cyambere kigira kabiri nuko amafaranga yose hari amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara tukamenya bayaronse bakaba publier abantu baronka amadovize niba publier bamenyekane kubera ko babanyegeze batabipublier ngo bavyerekane bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura ikigira gatatu tubona gikwiye gukora nuko abantu baje mu mamisyo hanze no kuvuga zijya ngendo zigirwa hanze nuko bozigabanya hakageba ingendo bateza kutubwira ibintu
twarose mu inyungu twumvikanye nuko abatware kujya bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha baratubwira ingendo bagiyemo kuko n'uburenganzira bwacu n'udabivuze kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu ntibibere ibintu byo kwizungurukira gusa erega n'abandi nibagiye mu mbabari abanyamigambwe bari hehe dufise abanyamigambwe bagomba guhagarara ibi bintu bakavuga bakotsa igitutu n'amashiga bakotsa igitutu leta bakotsa igitutu inzego z'igihugu kugira ngo ibi bintu bitore umuti uroroshe cyane mugabe ikintu kibubuza ni inyungu zabo bikabana yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta rusiri twagoranwe wewe yari amerewe neza arya akaryama natwe turaba mu bisaka imvura itunyagira butwirira ko budukerako none ubu hagezaho natwe twonezeranywe nawe amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari natwe turiko turatura je niko nabibonye none akenyiki umuntu ntarabona ariko atwereka umurima yarimye ntarigira mbona yerekana n'urukwavu yoroye akaba atagwaye kwashi nkaba ntabona hakora ntagira shebuja uratuvuga rufyiri mbwira akora kwande tuje kura muri inesesi uwumurihira nta na hamwe akora nta rukwavu yorora mugagendera mu ikamyonete nziza cyane ntagwaye kwashi asa neza mu nzu nziza mugatana kimwe akora yicaye aho ntagira shebuja none gantuze ubabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise kapasite n'ingufu zo kugira icyo bita negociation bakubaho ico nita le climat favorable des affaires kuburyo umuntu aje gukora ibintu vyiwe ataca yirukwako atagira ingorane ivyo rero byoshobora gufasha cyane ikindi tubona gikwiye uno munsi nuko leta umpereye ku mukuru w'igihugu ko narimwe ndamaze kubona ko tutabihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza tukibona abadandaza muri leta tukibona abadandaza b'abasirikare tukibona abadandaza b'abapolisi menya yuko ikintu bita l'environnement des favorable des affaires idashoboka abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandaza none ndababaza none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute ntibikunda ntibeza ngo bikunde ivyo rero biri mu bintu biteje ikibazo ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku amakinga n'amamoto bayikureho kuko reganda babwira ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa kwisi genda umuntu agenda isi nta namwe kwisi ndabona afatwa ingingo nkaziya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza ikindi naco nagomba mvuge nuko leta yofata ingingo yukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu mugabo kandi haca haba nico kimwe no kubi vy'amamoto hagomba kuca haba ingingo ruhasha kumunaniza amategeko kwa hano nibiri rero vy'amagizonation ucu usanga bagize amaguzi acaba profiter par abantu babitwongo n'abategetsi ivyo bintu re canke abadandaza ni vyiza rero yuko hacafatwa ingingo z'ukungene bica bikingwa nagira mbere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubikwa vuba nitubone bagendera mu modoka z'ibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahwera murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intamarongowe umwungere rero keshi ntaje inyuma aje imbere intama zikamukurikira hanyuma kandi
si ngombwa ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubona bafise ibiyega ibitayega bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari mutwe base kwerekana ubutunzi bwabo, barase kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira gusubire, base kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira baduca inkokora gusa nta nkokora tuzocika. Mwari mutwe twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira babitubikire, nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Hari akama ko kumenyesha indongozi z'amabanga amatungo yazo, mbega vyo bigezehe canke amatohoza kubarangije ikiringo vyoba bigeze hehe mu bijanye no kwerekana amatungo yabo? Kumatohoza kubahejeje ikiringo biragoye kuko ni bande bari baramenyesheje. Twebwe igihe tutanguye amabanga turazi kubwirizwa shingiro rivuga yuko imbere kutangura amabanga ubanza kumenyesha amatungo ofise. Mwibaza abantu benshi babifata nabi, bibaza ngo ugiye kuburana kuba no kugira werekana umutahe utanguranye, hanyuma uhejeje ikiringo ugasubira ukamenyesha kugira barabe bati none bafise birahuye na wa mutahe yarungutse, ibi birahuye, umushahara yahembwa turawuzi, umutahe yatanguranye turawuzi, none ubwo birahuye bafise inyuma y'ikiringo. Ico gihe babonye biteye amakenga baca baja rero kugurura, baca baja kugurura amadosi. Mugo no munsi nta numwe bugurira dosi uko no munsi. None jewe n'abandi bamari ko barabivuga, jewe narakunda gutarataza cyane, jewe mvuga nti gitunga umuryango. None sije natanguye kumenyekanisha uburimyi bw'ikizini mu Burundi, none nk'ubu noca mfuta rijya shirahamwe mugasije ndaritwara rirafise abarijeje kuritwara muganije narishinze, none ejo usanze yarungutse uzoca uvuga ngo wagwabikuye hehe? Umuntu wese arafise umutahe atangurana, nta numwe adafise umutahe we, n'umwana kivuka umutahe wiwe nise, nta numwe atabafise umutahe. Muga munyu muragura vya rukururana kandi wavutse utagira namba, none baca bakoza ngo wabikuye hehe? So wari umutahe, ibijya wagiye urakora wari umutahe. Rero ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza ko kurumva umuhini mushasha utera amabavu, ku buryo tugiye ngo tujya tuvyareke twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza. Iyi situation nk'iyi uyu yimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayuvamo. Ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort. Murabona ingurube yibereye mu vyondo, ingurube yibereye cyangwa ifi yibereye mu mazi, andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamundi buzima bubaho. Nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyere nenda bahakana gasanzwe. None kuva mu kuva muri 2020 atagituruka ihari, none ko twabimenyereye, urako twabimenyereye. No faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa, ahubwo ni turefreshise ingene byo bivamo. Abatware bahari batari capable kurefreshisa, twebwe tubafashe kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo, bari hajya ku bwacu. Bimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka imbuto, ngo urumva ngo mukuru ari hajya bakirazira kuvuga, hari n'ugeze kubimbarira yamuvugize umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana, mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa, hanyuma atwara amafaranga menshi, tuvuga tuti amafaranga yatwaye nashoboka, nibatubwiye iyo yakuye, ngo nongo kirazira kuraba so ku munwa, so wa wapi? No bajya n'abakozi bacu turabahemba, ze tuvyumvikane, turabahemba batabizi bavyumva babimenye. Twebwe gusa dushobora kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira, mugabo tugomba kubabwira ukuri tukoresha kimwe bitara franchise, kuko igihugu niki wacu twese kiguye mu manga turwayo twese kandi turahomba. Abarundi rero nibige kuruvandika uburenganzira bwabo, amateka arabitegekanya ravu ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa, birazwi biratomoye. Icanyuma nuko abarundi bo kwiga kubaho, simvuze ko turondera byinshi, mugabo bige kubaho muri bike. Wewe ukora 500 ugashoja mu kabare ukarya umuriyoni, nane wumva ivyo bishoboka?
nitwiye ngo tubikuwa vubi tubeho muri bike tudahora tugenda n'amaguru warose ibihumbi 5-10 wiyogenda n'amaguru bica bigenda bica bifasha jewe rero mu cyamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru muhura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none ayo matora birukamwe c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'umutwara ico bapfana samatora bapfanisha mu mariye rero turasavye nukuri ibi bintu tuvutse abavyumviriza babifata nk'impanuro erega handi babiriha amafaranga mbe bari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twatuhereza muri leta bakuri gusa mu gihugu nk'ico uca usanga ari bantu bimwe navuga urumva umuntu adandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakarorera none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kanje muri BRB wayaguze kuri 3000 idolari rimwe rigeze kuri 3000 ugaje kugurisha 8,000 urumva iyo nyungu kwe urumva iyo nyungu 3-5 yoza kudandaza yirwa nigana na ntuze bigenze gute ntidashobora ivyo rero bijya nivyo bibazo bihari mu gihugu twebwe rero twifuza yuko ivyo bintu vyova abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka none umunsi jo dipye uno munsi nyene nibaduhamagara tubivugane tubere ingene bigenda badahawe ikibanza cabo mwe mugabo mu bakomera amashi baza bicara imbere muca mubaha ikibanza mumenye yuko abo bantu saba kunzi guna basi b'igihugu